hojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onesime Dushimagize. Ubuhinga bw'ibyuma hari Emestere Nyunge ko hamwe na Fabrice ndi mu rukundo kaze mukurikire ano makuru twabateguriye avugwa ku runo wa kabiri igenekezo rya gatatu gitugutu umwaka wa 2020 tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu bo ku mutumba kaze bazo na komine Gitanga intara ya Rutana baratewe umutima uhagaze n'inyifato y'abasirikare barungitswe guhiga abagwanyi muri ako karere. Abo basirikare babajya umutima babwira ko aribo bacumbikiye abo bagwanyi. Ya nama y'abakuru b'ibihugu vya kano karere yahamagazwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo ihana intwaro rusangi izokorana aho bukera kuri wa gatatu igoma mu buseruko bw'ico gihugu ikazotunganywa hakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Nayo tuzu twose badandarizamwo imiti mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania twarahagaritse gukora kumvo zitarashobora kumenyekana. Mukigabane turiho cyo kuruno wa kabiri RPA ija kuganira n'umwe mu bigisha bahunze igihugu ciwe c'amavukiro kubera intureka zadutse zivuye kwihagarikwa gikingo nako zavuye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Kaze mwidonito. Ano makuru tuyahere ku gisata c'ubutungane umushinga mateka Fabien Banshiganino ntiyarenguye vyari bitekanijwe kuri uyu wa kabiri. Amakuru twahawe nabegereye nako bakurikirana iyo dossier avuga ko aho kurengutswa yaciye asubira kumvirizwa n'inyamiramabi. Ivyaha bibiri ari vyo guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutuka inzego nivyo yagirijwe, bikaba bitekanijwe ko azorenguka ku musi wa kane. Mu gisata c'umutekano abanyagihugu bo ku mutumba kaze bazone na komine Gitanga intara ya Rutana baratewe ubwoba n'imigwi y'abasirikare bitwaje ho zikomaze imisi yibonekeza muri ako karere. Abasirikare ngo baranakoresha amajambo y'iterabwoba mu kwagiriza bamwe mu banyagihugu ko babahaye indaro abo bagwanyi nk'utubaza Emmanuel Nyungeko. Abanyagihugu bo ku mutumba Kazeba muri zone na komine Gitanga bavuga ko bamaze iminsi babona imirongo y'abasirikare bitwaje inkoho nini bazunguruka aho bivugwa ko barondera abagwanyi. Abo basirikare ubwoba bwinshi bw'abasirikare tubona baguma bazunguruka bafite ibigwanisho bikomakomeye. Mu ijoro itariki 5 niho abasirikare benshi b'imbonerakure bari baduze ku musozi wa Duri bavuga yuko bagiye guhiga abagwanyi ko abonye ahantu bamwe batetse. Abo basirikare rimwe na rimwe ngo baratera ubwoba bamwe mu banyagihugu mu kubagiriza ko bahaye indaro abagizi ba nabi. Abanyagihugu bakagira amakenga ko hashobora kujamwo akadodoberezo. Twebwe rero bene gihugu kubera urwo ruja n'uruza rw'abasirikare n'ikizura cy'imbonerakure mu ijoro ngaha muri misozi bagira n'ubwoba kubera uhava haduka akadodoberezo k'abo basanzwe dasangiye imigambwe bavuga yuko wari twe. Tugasaba barongoye intwaro kabarabe kugira ntihagire umuntu ahava arenganye. Twagerageje kurondera Onesime Nkengurutse musitanteri wa komine Gitanga ariko ntitwashoboye kumuronka. Mu minsi iheze bamwe mu banyagihugu bo muri komine Gitanga bemeza ko babonye abantu bitwaje ibirwanisho baciye muri zone ya Nyakuguma berekeza ku mutumba yaba ku rubibe rw'intara ya Rutana n'intara ya Makamba. Tugaruke kuri no nkuru twateje kubashikiriza ijanye n'umushinga mateka Fabien Banshiganino aho atarengutse imbere ya parke ya Ntahangwa nkuko vyari bitekanijwe kuri uyu wa kabiri. Amakuru twahawe n'abakurikiranira hafi yo dossier avuga ko aho kurengutswa yaciye
mabi. Ibyaha bibiri ari vyo guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutuka inzego ari vyo yagirizwa. Biteganijwe ko azosubira kurenguka ku munsi wa kane. Inkutubaza Trésor Nyongabo. Amakuru twahawe n'abakurikirana dosiye y'umushingamateka Fabien Banshijyanino aremeza ko yari kurenguka kuri uyu wa kabiri imbere y'umushikiriza manza wa parake ya Ntahangwa. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ngo yaciye abwirwa ko hari ibindi vyo gutohoza kuri iyo dosiye imbere yuko irungikwa muri parake. Ivyaha bibiri ari vyo guhungabanya umutekano hamwe no gutuka inzego z'igihugu. Ivyo gushika ubu yamenyeshejwe ko ariko arakurikiranwako. Mu bamwagiriza ku cyaha cyo guhungabanya umutekano harimo musitaneri wa zone ya Ngagara ari nawo nyene yamuhagaritse ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Ku cyaha cyo gutuka inzego uwo yahora ari mushingamateka yagirizwa hafatiwe kuvyo yagiye arashikiriza ikiringo ciwe yatorewe ko cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu bihumbi 2020 ahera. Abamuburanira bakavuga ko amategeko y'igihugu uhereye kwibwirizwa nshingiro akingira umushingamateka kuvyashikiriza vyose ari mu nama nshingamateka naho yoba yararangije ikiringo ciwe bagasaba ahubwo ko yorekugwa bikaba bitegekanijwe ko azorenguka ku munsi wa kane. Arakoze Trésor Nyongabo. Ya nama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere yahamagazwa n'umukuru w'igihugu ca Republika tuigenekezo ryandwi gitugutu nkuko vyari bisanzwe bitekanijwe izobera mu gisagara ca Goma ariko ikazoba hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi ivyo bita video conference. Ikinyamakuru mediacongo.net dukesha ino nkuru kivuga ko itangazo ry'iyo nama ryasohowe n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ca Kongo. Kuri uyu wa kabiri rero hakaba hatekanijwe inama y'abashikiranganje b'ibihugu ibihugu bizokwitaba iyo nama. Perezida wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo Felix Tshisekedi we akaba aje yamaze kubushika igoma kuva kuri wa mbere. Abakuru b'ibihugu vya Uganda n'u Rwanda baramaze kumenyesha ko bazokwitaba iyo nama yari imaze gusibwa inshuro zibiri zose. Ku rutonde rw'ivyo bazorabira hamwe harimwo ibijanye n'umutekano, amagara y'abantu no guhanahana ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu ari vyo u Rwanda, u Burundi, Uganda hamwe na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Nyuma y'imisi 3 isoko rya Kamenge rihiye, abadandaza bahakorera ntibaremererwa kwinjira kuraba ingene vyifashe. Igikorwa ariko ibitakiriwe neza nabo badandaza basaba ababijejwe ko gusanura ivyo soko vyokorwa biciye mu muco. Inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye. Bamwe mu badandaza bahora bakorera mu isoko rya Kamenge bamenyesha ko bari bararanya makuru yababwira yuko batonda ku isoko kugira binjire ko ibintu vyifashe. Iyo ngingo yoba yafashwe n'umukuru wa zone Kamenge Hakizimana Esperance. Abatari bake bari bagiye kuraba muri iryo soko, ingingo babwiwe yuko yavuye hejuru. Abo badandaza bakaba bababaye kuko hari ababwiwe ko hoba hari igice gito kitashikiriwe n'umuriro. Bari bizeye ko baza gukurayo utwarokotse. Kubwa makuru duhabwa na bamwe mu badandaza bakorera kuri iryo soko ngo hagiye gushingwa komite izokurikirana ibijanye no gusanura iryo soko riheruka gusha. Ariko nibabwiwe ryari iyo komite izoshingwa na ryari izotangura gukora. Abo badandaza
abadandaza bakorera ku isoko rya Kamenge basaba barongoye gisagara ca Bujumbura kwibikorwa vyo gusanura iryo soko riheruka gusha vyokorwa ku mugaragaro. Isoko rya Kamenge ryahiye mu gaturuturu ko ku munsi wa gatandatu heze kuva bazimya na urekuriwe kwinjira. Twarondeye Hatungimana Jimmy umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira tumubaze ico bakiriko kirakogwa nitwashoboye kumuronga. Arakoze nawe nyene Emmanuel Ndayishimiye umukuru w'igihugu yarishikiye kuri uno wa mbere kuri iryo soko rya Kamenge ryahiye mu gaturuturu ko ku munsi wa gatandatu heze. Evariste Ndayishimiye yaraherekejwe n'abandi barundi bo mu bisata bitandukanye bahavuye biyemeje umwe wese akabahasha bagiye gutanga ko gufasha abadandaza bahahombeye. Umugabo n'ibyago biragendana najya rero ndabaremeshe sijuru ryadukorokeye ko ahubwo genda byita ibigeragezo. Iryo yari yaguhaye ibyambere ntahiba yaroye ntaho yaroye izozana n'ibindi. Iyo rero turi mu muryango dufite ubumwe uko dukoraniye ngaha ubwa mbere no kuganda baremeshe ko twese turi kumwe. Aha murabona abantu baje banyuranye bari mu bisata binyuranye by'igihugu. Turi kumwe n'indongozi zo mu nzego z'igihugu. Aha leta yarahombye, abene gihugu barahombye, igihugu cyarahombye. Aha amwebwe nimwe dufitiye ikibabagwe mbere no kuruta kuko ruguru ho umuntu araronka munsi y'urugo yikora akaja gusoroma munsi y'urugo. Aha mu gisagara nta munsi y'urugo habaho, hari ngaha nyene. Aha ahajemwo abagwizatunga babadandaza bagenzi banyu bafise nabikibabagwe bumva bati mbega yaba ari jewe hahiye nari kuvyifatamwo gute. Aha hariho amabanki benshi mu baburiye ibintu vyabo ngaha baziganya mu mabanki baza barishura buke buke kubera bariko baracuruza. None ayo mabanki nariko ararirako ejo mutazosubira kuza murashirako kuri konte kumwe vyahora kuko mutariko muradandaza. Nico gituma baje ngaha kugira ngo babakubitireko. Aha hariho amasirasi baje kugira ngo babafashe mubone ko batabereyeho ubusa. None rero aha bose mubona baje kwifatanya namwe mu mubabara. Kumwihariko n'umuryango wanje jewe ubwa mbere ndaterera miliyoni 5 ngaha. Ubu turya dute duhamagara n'abandi barundi bataje ngaha. Dute kugurura konte ya solidarite ku badandaza bo ngaha mu isoko. Amwe wese ufite ijana, uwugira igihumbi, uwugira ibihumbi 10, uwugira umuriyoni, umwe wese azagira icakaze kugira ngo abadandariza ngaha ubunyene dusubire tubavyure bakore. Iyo mfashanyo yemewe n'abari ngaho bose yababa amafaranga y'amarundi arenga miliyari 2 nkuko tubisanga ku rubuga rw'amakuru rw'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu baba kwibarabara ryahoze benshi baze ku izina rya Avenue de la Mort muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura barateye ubwoba n'ibiti biriko insinga zitwara umuyaga nkuba biguma bihenuka. Basaba ko ishiramwe Regide zizogifata nkama ico kibazo hashingwe ibiti bikomeye kugira ngo umuyaga nkuba ntiwihe inkombi. Tubaze batazaho miburo. Ibiti bitwara umuyaga nkuba bimaze guhenuka ni bitatu biherereye neza na neza kwibarabara riduga riva ku ishengero rya Penigoti urenganye gato aho bakunda kwita kwa nteko umutwe. Muri kino gihe ivyo biti vyegamiye amazu, insinga nazo zenena ku mabati. Abahaba bavuga ko vyatanguye guhenuka kuvaho imvura itasuriye, bakibaza ko vyoba vyaraboze kubera ko mu kubishinga abafundi batabisize imiti ituma bitabungwa mu kuzimu. Abanyagihugu baba mu micungararo yaho ubu batekewe n'ubwoba kuko batinya ko umwanya n'umwanya abana babo bashobora gufatwa n'umuyaga nkuba narijya ariho bakunze gukinira. Eka n'abaca muri iyo nzira bahaca umutima utari munda na cyane cyane iyo haguye imvura. Abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regidezo kuvyura no gusubiriza ivyo biti kandi bagasubiramwo gushinga bushasha ibiti byose bitwara umuyaga nkuba biri kuri iryo barabara gitiriwe Avenue de la Mort. Kuri ayo makenga ntituraronka abo mu gisata c'umuyaga nkuba mwishira hamwe Regidezo ngo bagire ico babivuzeko. Arakoze nawe nyene Bartazar Miburo. Uburundi bugiye gutangura kuri no wa gatatu urusansuma rwa mbere hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bw'abakozi bahembwa na leta hamwe n'abarungitse gukorera mu buserukizi bw'u Burundi mu mahanga. Kubwa Domina abanyankimbona mushikanganje w'abakozi ba leta
ico gikorwa kizofasha kumenya neza igitegera inyezina c'abakozi ba leta gotyo bitume ico gisata gitunganywa neza. Ubwo rusansuma rw'abakozi ba leta ruje rukurikira ugugwaruka gwize rutagira akazi. Rusansuma rwabaye kuva ku wa 12 gushika ku wa 14 Nyakanga uno mwaka. Madutunga mu gisata c'impunzi utuzu twose badandarizamwo imiti mu ikambi y'Inyarugusu twarugawe kuva kuri no wa mbere. Imvo z'iyo ngingo zikaba zitaramenyekana. Ingingo idahumuriza impunzi zahungiye muri iyo kambi iri mu gihugu ca Tanzania kuko ariho bahora bagurira imiti badahabwa ku mavuriro. Disaba kumenyeshwa icatumye utwo tuzu twugagwa inkutubaza Marie Ange Irakoze. Abo barundi bahungiye mu kambi y'Inyarugusu bavuga ko kuva bashika muri iyo kambi mu mwaka wa 2015 utwo tuzu tudandaza imiti twamyeho kuva aho bigaragariye ko leta ya Tanzania ishaka kubahungura ku nguvu utwo tuzu badandarizamwe imiti ngo twarabafashije cyane ku bitaro ntibari bakibaha imiti bagaheza bakaja kuyigurira muri utwo tuzu badandarizamwe imiti. Twasanze hakora ibitaro bihagarikiwe n'ishirahamwe Red Cross iyo yakira impunzi mu kuzivura ariko impunzi ziyungunganije kugira ngo zifashe bene wabo kuko uburyo bwo kuvurwa butifashe neza hano Inyarugusu n'amagogo impunzi turiko turabona muri gihugu ca Tanzania abantu bagwaye ingwara zikomeye cyane kuja kuvurirwa za Bugando zakabanga ivyo navyo ntibishoboka abantu bahagenda hari abandi badafasha ngo bajeyo hagaca higira abandi bantu babandi bagasizikara. Kuri uyu wa mbere utwo tuzu twarugawe na bamwe mu basanzwe badandaza imiti barafashwe n'igipolisi c'igihugu ca Tanzania. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Inyarugusu basaba amashirahamwe ajejwe impunzi kuva mu gacerere bakareka gukina ku magara yabo. Barafata abantu batandaza imiti bafashe n'abandi basanzwe batatandaza imiti twagomba gusaba n'ukuri ishirahamwe mpuzamakungu ONU na HCR cyane turazi yuko umutekano w'impunzi cyangwa amagara y'impunzi hariho amashirahamwe akurikirana ivyo bisata rero bamenye ko amagara y'abantu bikatihabwa amagara y'abantu kugira dusabe n'ukuri HCR ive mu gacerere imenye ibi bintu turiko turakorerwa muri gihugu cya Tanzania ko birengeye gukinira ku magara y'abantu burya n'ikintu kidasanzwe. Amakuru RPA havuye imenya nuko umwe muri batanu bari bafashwe ejo yarekuwe kuri uyu wa kabiri. Twarondeye abarongoye iyo kambi ariko ntitwashoboye kubaronka. Nitwashoboye kuronka ikiganiro turiho twari twabemereye akaba ari hano amakuru twabategeye kubashikiza yo kuri no wa kabiri igenekezo rya gatatu gitugutu agarukiye. Orazime dushimagize nabashikirije hamwe na MS Steven Yunge ko na Fabrice ndi mu rukundo batumye mudukurikira turabasezeye tubipfuriza kuroranirwa. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.